tuje noneho mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igihugu c'Uburusiya kigiye kongereza ibitigiri vya za bourse giha abanyeshure b'abarundi. Ivyo vyatangajwe na Sergei Lavrov, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu, igihe yagendera Uburundi kuri uyu wa kabiri. Eloge Wirikaneza dufitiye inkuru irambuye. Sergei Lavrov yageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu gisagara c'ubutunzi hafi saa 5 z'agatondo n'inusu kuri uyu wa kabiri. Ari kumwe n'abamuherekeje yakiriwe na mugenzi we w'Uburundi Albert Shingiro. Bahavuye baca baja mu murwa mukuru w'ubutunzi maze baha ikiganiro kigufi abanyamakuru inyuma y'umubonano wabo. Abo bagabo babiri banse kwishura ku bibazo vy'abanyamakuru. Shingiro w'Uburundi yakarahira kuvuga mu rurimi rwa kavukire. Bagarutse ku migenderanire myiza iranga ibihugu vyabo. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze bimwe mu bisata bucuti bugiye gukomerezaho kurusha. Turiko turategura amasezerano yo gufashanya cane cane mu vyerekeye indero, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, ubutungane, abakozi ba leta n'ikoreshwa ry'inguvu za nucléaire mu buryo bwa gisivile. À des fins pacifiques, à des fins civiles. Lavrov yemeje ko bourse zihabwa abanyeshure b'abarundi muri za kaminuza mu Rusiya zigiye kongerezwa. Turavye ukuntu abarundi bahurumbira inyigisho za kaminuza mu Burusiya, twarongereje uturusho twa bourse ku banyeshuri b'abarundi mu mwaka w'2023 ushira 2024. Ibibanza bikaba bingana n'ijana. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze icyatumye igihugu ciwe gishima kuba ntirumve ko mu nama ya ONU iraba agateka kazina muntu igihe yasabira ibihano Uburusiya. Ku bijanye n'ivya Ukraine, Uburundi aho buhagaze nuko bushigikiye inzira yo gutora umuti atari ugukomeza ibibazo. Twafashe umwanzuro wo kutagira uruhande twegamirako, ukuba hagati na hagati kugira ngo twirinde ko izo ndyane zotandukira utundi turere cane cane umugabane wa Afrika. Ariko kubw'umuhinga mu bijanye no kumenyesha no guhanahana amakuru Atanazi Karayenga, Uburundi naho butavyemanga buramaze kwerekana ko bushigikiye Uburusiya. Ubwo niko yabisiguririje rya Amerika. Imigenderanire y'ibihugu nta gahugu kaba gato. Umushikiranganji Lavrov rero ari mu rugendo rwo kuresha abanyafrika no kuresha Uburundi kugira bashigikire ingwano ya Putin y'Uburusiya bwa Putin muri Ukraine. Kandi noneho Uburundi buramaze kwerekana kenshi ko bushigikiye mu by'ukuri Uburusiya, naho bamavuga ngo ntaho bwegamiye muri iyo ngwano. Shingiro bavuga ko ikintu nyamukuru ari ukuvomera zose. Uburundi burigenga. Twahisemwo kwigenera ubucuti dufatiye ku nyungu abanyagihugu bacu bakeneye kurusha izindi. Twahisemwo politike yo kwiyugururira ibihugu vyose. Ibihugu vyo ku isi yose ni bigenzi vyacu. Nta bimwe vyo kuvuga ngo iki gihugu ni kigenzi kijya n'umwansi. Twiyugururiye ibihugu vyose. Nous sommes ouverts à tous les pays du monde. Ibi Albert Shingiro arabihurizako na Karayenga. Umuntu avyitegereje neza muri iki gihe Uburundi butambikije. Mu mpera z'umwaka uheze, President Evariste Ndayishimiye yaratumiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byinshi byo muri Afrika i Washington. President Joe Biden na leta yiwe baremeye gushigikira ibihugu vya Afrika mu iterambere. Hari imiliyoni z'amadolari zemerewe ibihugu vyo muri Afrika harimo Burundi. Ariko ingwano yo muri Ukraine yarahinduye ibintu byinshi mu migenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu. Rero ntivyotangaza na gato ko Amerika ifuta imfashanyo yemereye Burundi, kuko mu by'ukuri naho bwiyorobeka Uburundi bushigikiye Uburusiya. Sergei Lavrov yanagarutse ku kintu igihugu ciwe cama casavye ONU kandi bihurizako no Burundi, ukubaha ubwigenge bw'ibihugu no kwirinda ko haba ibihugu vy'inkundwakazi. Twavuze ko ari ngombwa ko amasezerano agenga ishami mpuzamakungu ONU yubahirizwa atani inyuguti ivuyeko, na cane cane ingingo ivuga ko ibihugu vyose bingana, ivyama vyahonyanzwe na Amerika n'ibihugu bicuditse. Twanasanze ari ngombwa ko akanama ka ONU k'amahoro n'umutekano
kavugururwa kuko Afrika idaserukiwe bihagije co kimwe na Amerika y'amajepfo na Aziya. Sergei Lavrov yagendeye Burundi mu gihe haheze indwi nkeya Uburusiya butanguje programme yo kwigisha Ikirusiya muri kaminuza y'u Burundi. Mu kwezi kw'indwi hazoba inama ihuza ibihugu vya Afrika n'Uburusiya ikazobera muri ico gihugu. Iyo nama yatanguye gutunganywa mu kwa 10 2019 ikaba yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika 43 ico gihe. Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze iyi n'incuro ya kane Lavrov agendeye ibihugu vy'uwo mugabane. Abaraye ibintu n'ibindi bavuga ko ariko arondera ubucuti no gushigikirwa n'ibihugu vya Afrika mu ntambara Uburusiya burimwo na Ukraine hamwe no gushaka amasoko kuri uwo mugabane. Ibihugu vyinshi vyawo vyashimye kuba ntirumve ko hageze gusabira ibihano Uburusiya kubera intambara bwagirizwa ko bwasotoye muri Ukraine. Kuri uyu wa mbere Lavrov yari muri Kenya akaba yakiriwe na President Ruto. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Murakoze Eloge kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri urugendo rwa Sergei Lavrov umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professeur Paul Nkunzimana aba mu gihugu ca Canada, atangura amubwira insiguro aruha muri iki gihe Uburusiya bwagirizwa ivyaha vyo mu ngwano muri Ukraine hamwe n'ico gihugu nyene bibandanya gutana mu mitwe. Yerekeye urugendo umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'ibindi bihugu yaje muri Afurika by'ukuri ni urugendo ruriko rushimikira ukuntu Uburusiya muri iki gihe hari y'abantu Uburusiya bwateye muri Ukraine buhanganye n'inteko za OTAN. Uburusiya buriko burarondera ukuntu bushobora kuva muri isolema burimo, donc buriko burarondera abantu bashobora kubushigikira. Rero nico bituma ariko haraba izo ngendo zose ubwo waribuze urugendo rwa kangahe ageze ashika hepfo agiye muri Mali, agiye muri Eritrea, umapeza agiye mu Uganda, muri Kenya, Uburundi, mu Burundi. Ariko arondera ukuntu yegeranya abagenzi. N'ico gihe hariho abantu hariya muri Ukraine, ego OTAN ishyirahamwe rya OTAN rikorera ibigwanisho byinshi muri Ukraine, harimo n'abasirikare benshi muri ibyo bihugu bikikuje, kandi ibihugu OTAN ikaba ibisaba yuko ibihugu bigize yuko bagaduza yuko amahera akeneye yerekeye ingwano ashobora gushikira ibice 2% by'ubutunzi biriko burinjira mu gihugu ku mwaka. Urumva rero mu bihugu byo muri Afurika ego nta terano y'ibigwanisho cyo gutanga, ariko uwo mushikiranganji ariko arondera na cyane ariko arondera yuko ibyo bihugu byo muri Afurika murazi yuko ibihugu byinshi bitasiba bihagaze muri ya ntambara bakitwe turigenga ntaho zahagaze dushyigikiye buriya. Nk'uko mubivuze urugendo Lavrov agize muri iki gihe rugira kane muri aya mezi 12 aheze. Ingendo agize muri Afurika, ibihugu byo muri Afurika ku bwanyu birahambaye gushika ubu? Yego yo muri Afurika birahambaye gushika ubu. Turabona nka Afurika y'Epfo igihugu gikomeye cyane rwose, kandi muribuka yuko nka Afurika y'Epfo kiri mu bihugu bigize bashyirahamwe BRICS. Urumva harimo Brazil, harimo Ubuhindi, harimo Uburusiya nyene. Urumva ibihugu bikomeye cyane rwose, kandi harimo kandi n'Ubushinwa. Urumva Afurika y'Epfo n'igihugu gihambaye cyane rwose. Hanyuma rero uretse n'ibyo byo mu butunzi harimo kandi n'ibyo kurondera, nk'uko nariko ndabivuga, kwegeranya abagenzi mu buryo bwa diplomasi kugira ngo ugati mwebwe mabwe ko mudafite aho muhagaze n'iki, ariko mugabo rero ifo ko mudushigikira kuko turiko turarwana n'abantu bariko bashaka kutuzimanganya. Ivyo ni ingorane Uburusiya burimo muri iki gihe, kubera yuko uba mukitwaza yuko bariko bararwanira ubumwe bw'Uburusiya bwa kera, ariko kandi umuntu wese arazi uko Union Soviétique cyasambutse mu cyane na rimwe. Ivyo ntaho dufatiye na gatoya. Urumva kandi noneho irwanda n'isi yose cy'umuriro raba n'isi yose usanga kemere ihagaze cyane no kugira ubutunzi. Ibihugu byinshi byo muri Afurika yagendeye ni ibihugu bivuga ko nk'uko mwabivuze ataho byegamiye, ariko kugira bakire umutetsi akomeye w'igihugu cy'Uburusiya kiri mu ngwano na Ukraine, ivyo ntivyerekana ko bashigikiye ico gihugu. Yego
ego cyane rwose ubambere hoho urazi ko muri Afurika y'Epfo umugambi we ku butegetsi ANC n'abafatanije y'abakonservative canke ishami ry'amasendika canke parti communiste ku mugaba ku muri Afurika y'Epfo bari bashikiye Urusiya kuva kera mwese cyane mu ANC numva rero n'ibintu umuntu ashobora kuraba abaje neza usanga yuko kuri kutagira aho hagaze tuka base kwiteranya imbona nkubone amaso mu yandi n'Amerika n'Abanyaburaya ariko kuri bashikiye ubucuruzi kandi noneho ubucuruzi cyafise n'inyungu muri ibyo bihugu ndetse gutunga umuntu wese arabibona ko muri Centrafrique murazi ko byinshi byaba nk'amati amashami y'zahabu Arusiya bari mu Burundi Arusiya barimo mu byerekeye ubutare cyane ibintu by'zahabu rero uretse ibyo za diplomasi rero n'ibintu by'ubutunzi birimo hanyuma kandi ku Burusiya cyane aho ushaka gushimikira cyane ati murushimikire muri ntambara turimo tuhanganye n'Abanyamerika n'Abanyaburaya nabo. Professor Paul Nkuzimana murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio y'Ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe Fred. Leta y'u Rwanda iranebagura amajambo y'umuyobozi mukuru w'ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID Samantha Power yasavye u Rwanda guhagarika gushigikira umugwi w'abagwanyi ba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makolo yavuze ko amajambo y'umukuru wa USAID yirengagiza imvano nyakuri y'umutekano muke n'ingaruka zawo. Geoffrey Mutagoma yakurikiranye iyi nkuru. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi w'u Rwanda atangaje ibinyuma y'amagambo umuyobozi mukuru w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID Samantha Power yasohoye mu itangazo avuga ko atewe impungenge n'umubare wiyongera buri munsi w'abana n'abagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka, intambara hagati ya Leta ya Kongo n'abarwanyi ba M23 imaze gukura mu byabo abagera kuri miliyoni 1 kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize. Avuga ko abagore n'abana babarirwa mu bihumbi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bakagurishwa nk'indaya n'abantu bivugwa ko bafitanye isano na guverinoma ya Kongo. Muri iri tangazo avuga ko intambara ya M23 yatumye ibintu byinshi birushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri yibasiwe n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Codeco na ADF izwi nk'ishami ry'abarwanyi ba Islam rifite ibirindiro muri Kongo. Samantha Power muri iri tangazo avuga ko ari ngombwa ko Rwanda ruhagarika gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko agasaba na Leta ya Kongo gushyiramo agatege ikarengera abaturage bayo. Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda yatangaje ko imvugo nk'iyi ica ku ruhande imvano nyakuri y'umutekano muke n'ingaruka zawo harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indonke zibishingiyeho. Yavuze ko ibyo Samantha Power yavuze byerekeza ikibazo ahandi, akabaza ati kuki atavuga ku mvugo iri urwango n'amacakubiri bikorwa n'abanyapolitiki ba Kongo n'imiryango itagengwa na leta. Kuki atavuga ibitero bikomeye bigabwa ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi babica bakica n'inka zabo. Leta y'u Rwanda ivuga ko hari abanyekongo bambuka umupaka buri munsi bahungira mu Rwanda, ariko guverinoma ya Kongo igaterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni kimwe mu bimaze igihe kirekire bitabonerwa umuti urambye. Nubwo ibihugu by'amahanga bidahwema kubivugaho, abahanga mu bya politike bavuga ko inyungu n'uruhare rw'ibindi bihugu muri iki kibazo biri mu bituma gikomeza kuba ingorabahizi. Tukiri mu Rwanda, abanyagihugu baherutse gusinzikazwa n'ibiza mu kwezi kurangiye mu karere ka Rubavu batabaza leta nyuma yuko bamwe muri bo bariko barazwa hanze n'ubuyobozi, abandi nabo bakaba batakiriko barahabwa ivyo gufungura. Gloria Tuyishime dufitiye inkuru irambuye. Batwirukanye saa 4 n'igice za ninjoro tugumya dusaba imbabazi barabya. Ni abaturage baherutse kugirwaho ingaruka n'ibiza maze bagasenyerwa amazu ndetse n'ibyabo bikahatikirira. Bakomeje kujya bafashirizwa amasite bahabwa ibyibanze nk'uko guverinoma y'u Rwanda yabibasezeranyije. Benshi muri aba ntacyo basigaranye. Icyakora nyuma y'uko aba baturage bageze muri aya masite, ntibyoroheye benshi mu bagore bari bafite abana bato n'abatwite. Muri bo hari abatangiye guhura n'indwara zituruka ku mirire mibi n'izituruka ku mwanda
nk'uko bamwe muri bo babyemeza. Ibi byatumye bamwe bahitamo guhunga amasite. Kandi twe batubwiye ati ko abana bagwaraga diyare, baratubwira afite ahantu yaba agiye gucumbika, nagenda abagiye gucumbika. Umwana wanjye yararwaye diyare, hari batangiye no kuzana abandi baturutse mu tundi turere. Icyakora si icyemezo bifatiye ubwabo gusa, benshi muri bo bavuga ko banabishishikarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Bwana Deogratias Nzabonima. Aba tutashatse gutangaza imyirondoro babyemeje. Uriya meya uriya w'agateganyo niwe watanze iryo tegeko, none ejo yatubwiye ngo nidusubire ngo mu mirenge ngo ba mudugudu ngo nibajya baremeza ko dukwiye gufashwa. Tubona nyine indwara zitangiye kuba nyinshi. Meya araza aravuga ati abantu bashaka kuba bafite ahantu baba bagiye, kuko murabona abantu babaye benshi, mube mugiye babacumbikire mu miryango yanyu, inkunga niza muzazibona nk'uko abandi bazibona. Nk'uko Bwana Nzabonima yabitangaje kuwa gatanu w'icyumweru gishize mu nama n'abanyamakuru, abaturage bari basanzwe bacumbitse nibo kuri ubu bari guhabwa inkunga y'amafaranga 150 by'amanyarwanda na bimwe mu biribwa ngo bave mu masite maze bajye kwicumbikira. Icyakora ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique we mu gisa n'imyigaragambyo yabaye ku munsi wo ku cyumweru yumvikanishaga ko abaturage bagiye ku bushake bwabo, maze abaturage ngo kumutera utwatsi. Hari abari bacumbitse mu baturanyi no mu miryango bari bagarutse ngo bahabwe inkunga nk'abandi, ubuyobozi bubatera utwatsi. Niko kurara hanze kwa bamwe. Mwaraye ku muhanda? Twaraye ku muhanda. Babirukanye ryari? Batwirukanye saa 4 n'igice za ninjoro, tugumya dusaba imbabazi barabyanga. Bigeze saa 5 n'igice nibwo twasohotse ku ngufu. Tugeze hanze umupolisi twasanze ruguru gatoya niwe atubwiye ati muhavuriye iki. Nyine urumva tumeze nk'imbobo, nk'abantu batagira aho babarizwa. Turukurara hanze, abapolisi bakatwirukaho ngo nitugende, ngo dushigiye twabaga, kandi ahantu twabaga baratwirukanye. Uyu mugore tutashatse gutangaza imyirondoro nawe atwita inda y'amezi agera muri 7. Tenganye ndatwite, kuba ndi kurara ku muhanda, imbeho ya nijoro iri kuza igahita yirukankira mu nda, ngumva uburwayi buri kurushaho kwiyongera kuko nari mfite. Ndi kurara hanze, ubwo no kurya nyine uri kubona kurya, ntabwo waba uri kurara hanze ngo ubone icyo kurya. Ubwo icyo kurya ntabwo kiri kuboneka, kuryama hanze nyine uri kumva hanze ntiwavuga ngo uraryama wisanzuye ngo ubone icyo kwiyorosa, ngo ubone icyo kuryama. Uyu nawe ntaza kwerekeza. Ngiye ukuntu mbayeho, ndi kugenda maze iminsi ndara ku muhanda, ubwo utambutse nkamusaba n'igiceri cy'ijana kugira ndebe ko nabona n'irindazi ry'umwana uko arikundiza. Muri uru ruhuri rw'ibibazo by'abaturage bigaragara ko ubuyobozi budashaka ko bijya ahagaragara, kuko kuri iki cyumweru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yashatse gusibirwa amajwi n'umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ubwo yaragiye gukurikirana iyi nkuru. Kugeza ubu kandi amakuru yizewe agera ku Ijwi ry'Amerika avuga ko bamwe mu bagarutse gusaba ubufasha leta bakusanyirijwe ahantu hamwe batemerewe gusohoka, bari kurara hasi ndetse ngo bari kurya ibyo abandi basigaje. Ijwi ry'Amerika ntibyayikundiye kwivugana n'ubuyobozi bw'aka karere ngo agire icyo atangaza. Icyakora leta y'u Rwanda yo igakomeza kwizeza ubufasha abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza. Mu cyumweru gishize guverinoma yatangaje ko amaze gutangwa nk'imfashanyo ku bahuye n'ibiza akabakaba miliyoni 700. Gusa abaturage bo muri site y'Inyemeramihigo bo batekereza ko ubuyobozi budashaka ko imfashanyo ibageraho nk'uko yageze ku bandi. Mu byumweru 2 bishize wari umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Ildefonse Kambogo yirukanwe ku mirimo ye azira kutita ku bahuye n'ibiza. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.